Inyifato ibabaje y'umuhungu wa Gerasi Daniyeli Ndabirabe mu Gasenyi ka Bujumbura. Ni amakuru ababaje kandi ateye agahinda ari kuvugwa ku muhungu wa Daniyeli Gerasi Ndabirabe, umukuru w'inama nshingamateka, aho benshi bemeza ko ibiriko birabera ngaha mu gihugu c'u Burundi biteye isoni, ndetse benshi bakemeza ko ibiriko biraba abarundi badahagurutse ngo bahagarike iyi ntwaro ya CNDD-FDD bashobora kwisanga igihugu cyamaze kugwa mu manga ikomeye cyane, na rirya abatari bake bemeza ko igihugu cyamaze gusambuka kugeza no ku bajenerali bakomeye bakomoka muri CNDD-FDD, nabo bakaba bemeza ko Uburundi ntawe ubutwara bafise, aho benshi bemeza ko abagabo bakwiye gufata ingingo zibereye zakiza igihugu, aribo bafata ingingo zita igihugu mu manga. Tubibuka ko mu idonido ry'amakuru turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cyane kandi ateye ubwoba arabana n'ibiriko birabera mu gihugu c'u Burundi, aho amakuru adushikira yemeza ko umutekano utifashe neza, ndetse hakaba hari abajenerali bifuza gukuraho ubutegetsi bwa CNDD-FDD, ariko bakaba bari gukora ibishoboka byose kugira ngo bakure ku butegetsi Perezida Evariste Ndayishimiye atamaraso asesetse ngaha mu gihugu c'u Burundi. Nabyo nyine murabikurikira mu idonido ry'amakuru. Saya gusa twabateguriye, hari n'andi menshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize. Wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone, aka niko ryo keza ko gupyonda ko, kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Je murazi wondi inyifato ibabaje y'umuhungu wa Gerasi Daniyeli Ndabirabe mu Gasenyi ka Bujumbura. Abanyagihugu mu Gasenyi mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura baratwandikiye batubwira ishavu batewe n'agasuzuguro k'umuhungu wa Gerasi Daniyeli Ndabirabe, umukuru w'inama nshingamateka, hari ku munsi w'Imana uheze, aho imodoka irimwo uwo muhungu yahaswe gukoresha isanganya unyonga ipikipiki, umumotari nk'uko babita, birangira uwahaswe kwicwa ari we asuzuguwe aranatwarwa ipikipiki yiwe. Batwandikiye badusaba guhanura abana b'abategetsi bibaza ko base bazokwama ku ngoma, bakibagira ko aho bari bahabwa ingufu n'umunyagihugu mutoya. Umwe mu banyagihugu babyiboneye niwe yaduhaye aya makuru. Intaye ye twayishize mu duce dutandukanye kugira byorohe kuyumviriza ndetse no kuyikurikira. Imodoka n'ipikipiki byakoranye ko. Aya makuru nayo niboneye n'amaso yanje. Hari ku munsi w'Imana uheze, igenekerezo rya 17 ukwezi k'umunani 2025, hari ku mugoroba isaha 12:36, aho byabereye mu Gasenyi niho njewe nari ngeze. Imodoka yo mu bwoko bwa vatiri Toyota Allion ifise plaque R2464A yariko iraduga yerekeza ku isoko mu Gasenyi. Inyuma yayo haza ipikipiki ifise plaque J5046A. Ibyo byuma bibiri bigeze ku ibarabara ryitwa kwa Regenteri, niho wa motari yagerageza kurengana ya vatiri Toyota Allion aciye ibumafu, nk'uko bisanzwe mu kudubura umuntu. Aho hantu hari n'ikinogo mu ibarabara. Umumotari yagerageje kukwepa ico kinogo mu gihe ariko aradubura ya modoka. Ya modoka nayo nyine ako kanya ija gukwepa ca kinogo, ica ibikora ija ibumafu mu ruhande rurimwo ya pikipiki. Ubirabye imodoka yari ikoze ikosa, ipikipiki yaciye ibura inzira, umumotari atinya kugwa mu mufurege kave. Imoto n'imodoka biba birakoranye ko. Imodoka yarahagurutse bisanzwe amaja inyuma, hejuru y'ipine ry'ibumafu muca mwumva ko imoto yagiye irengane imodoka. Abantu bari ngaho bifutse mu maso, bari bazi ko kabaye umumotari agwa muri cave, ariko yaragwanye agwa muri kanevu, ariko yaragwanye n'imoto ntiyashika mu ikanevu. Bose baca barahagarara. Amanyama n'agasuzuguro by'umuhungu wa Ndabirabe
bamaze guhagarara muri ya vatiri Toyota Allion R2464A hasohotsemwo abantu bane, abahungu babiri n'abakobwa babiri. Abakobwa babiri bambaye amapantaro atabaguye haruguru y'amavi bita deshire. Umuhungu umwe yari yambaye agapira kirabura gafise utubara, uwundi muhungu yari yambaye agapira ka Barcelona n'ibirato by'isandare biri mu bwoko bwa bimwe bidandazwa n'abamasayi. Uyu muhungu wa nyuma niwe yavuzwe ko ari umuhungu wa Gerasi Daniel Ndabirabe, umukuru w'inama nshingamateka. Bamaze kururuka baje gushwanira bidasanzwe umumotari, bitegereza nuko imodoka hari ico yabaye, bakoresha amajambo y'ubwiyemezi. Wa muhungu wa Gerasi Ndabirabe kumva avuga ngo jewe uranzi, abandi ngo iyi modoka urayizi, n'ibindi byinshi byo kwerekana ko ari ahadasanzwe, ko umumotari ari muto cyane kuri bo. Niho ababibonye baca babasigurira uko baduburanye, babasaba ko boreka intambara, bati ahubwo dushime Imana ko umumotari atapfuye, bigiye kuba birebire. Niho wa mumotari yemera gukoresha iyo modoka ku bushake. Abari ngaho baramushimiye kuba ahisemo gutora umuti w'ingorane mu mwanya muto. Abazi ibijanye n'ibyuma bababwiye ko naho ibintu byazimbye atabihumbi 100 by'amarundi umumotari azokoresha iyo modoka. Umumotari yemeye guca bugufi kandi atari we yakoze ikosa aho hantu. Iyo ngingo ntiyashimishije umuhungu wa Gerasi Ndabirabe, umwe yari yambaye agapira ka Barcelona. We n'abagenzi be bashaka ko iyo moto ijanwa kubikwa ngo ahakorera inama nshingamateka, ngo maze umumotari azobyuke ajayo gukoresha iyo modoka, baheze bamuhe imoto yiwe. Akajagari n'agahotoro. Abanyagihugu ntibashigikiye ico cyiyumviro ca mwene Ndabirabe. Bamwe bagize bati nimba imoto yo bikwa nije kwa Nyumbakumi atwara aha hantu canke ijanwe kw'izoni mu Gihosha, maze isoshikirizwe mwene yo ari uko imodoka yanyu ikoreshejwe naho ari mwebwe muri mu makosa. Babakobwa nabo wamengo banyoye akamogi, babajamwo mu kuvuga biyemera cane, bararahira bararengwa ko ipikipiki bategerezwa kuyijana. Umuhungu wa Gerasi Ndabirabe yaciye yikitura mu mutwe w'abantu, aja ku telefoni arahamagara. Mu kanya isase hari hashitse imoto iriko abantu batatu. Umupolisi yambaye umwambaro w'abacungera abategetsi hamwe n'abagabo babiri bambaye civile, munsi bambaye udupira jire kwa gisirikare. Umwe muri bo yari afise inkoho ntoya pistola inyegeje munsi y'agapira. Imoto yabazanye yari ifise plaque ba 250-70. Bashitse babaza ngo ninde akoze intare mu jisho. Muri ako kanya urwamo rwaragabanutse, ubona ko bagiye bumvikane, twagira ngo haje abashinga ntahe. Ibyumviro byo gutwara imoto ntibabihebye. Umuhungu wa Gerasi Ndabirabe yongera gutelefona, haca haza pick-up ifise plaque C51 AGB, yaje yiruka cane ihingutse kuri Gare du Nord, mu gihe ya moto yazana babagabo batatu yo yari yahingutse ruguru ku isoko rya Gasenyi. Iyo pick-up yashitse ihagarara iraba muri quartier kwa Regentere. Wa murwi w'abatelefonwa nawe na mwene Ndabirabe wari umaze kuba munini, bacaburiza ya moto muri pick-up kubera harimwo intebe abapolisi bicarako. Imoto yanka kujayo, umwanya w'inyuma ntiwakunze ko iyo moto ijyamo, gutyo babura stabilite y'iyo moto. Babonye ko bidakunda, wa muhungu wa Gerasi Ndabirabe asubira kuja hirya gato, ahamagara ku telefoni avuga ngo ingo iratubona na Revier turi kumwe. Niho ahagaze. Uko niko namenye ko muri uyu murwi w'abantu bavuye kwa Ndabirabe harimwo uwitwa Revier. Buno nyine haca hashika iyindi modoka Camionette Double Cabine ifise plaque C489 GBA iraparika. Mwibarabara haruzura, ambutiyage iraba ambutiyage kuko haza hamaze kuba nko muri parikingi kandi ari mu kibanza gito. Niho
basubira gufata ya moto bayikura muri ya pick-up bayimurira muri Toyota double cabine ifise plaque S829 GB, bakorekera muri za modoka bararumya barashiramwo vitesi na ya moto yazana abagabo batatu irakurikira. Umugumuko w'abanyagihugu uba uratanguye. Abanyagihugu babonye ako karenganyo nabo baca binjira mw'ibarabara barazibira bati muribye murarenganiye abasuma. Ingorane zisubira kuba nyinshi cane. Abanyagihugu bagize bati ururutsa iyo moto canke naho mutwandikire tumenye iyo muyijanye, mwanse ntimuva ngaha. Byarangiye bamwe bo ku ruhande rwa mwene Geras Ndabirabe bemeye kwandika urwandiko rusigura iyo bajanye iyo moto. Ntarwo nasomye, ico nabonye nuko wa mumotari yavuga asaba ko ho kwandikwa plaque z'imodoka zimutwaye akamoto kiwe. Abanyagihugu basigaye baridoga bikomeye, bamwe bati turacatwarwa gikoroni, abandi bati ibi bitoro bakoresheje mu makori yacu baje kurenganya umuntu ntaho bihuriye n'amahera umumotari yokoresha akantu gato kaharutse. Abandi nabo bati none Geras Ndabirabe aremera ko mu nzu iwe habikwa imoto inyazwe ku gakosa gato nk'ako kandi kakozwe n'umuhungu wiwe w'umuhererezi. Abandi bo numvise bavuga ngo ko bavuga ko kera umututsi yafata nabi umuhutu, by'ukuri aha hari umututsi yarimwo. Abaje ubwa nyuma bo numvise bakabaza ngo boba bahamagaye Police de Rouge ngo igire konsara y'ibyabaye. Muduhanurire abana b'abakuru, jewe byo nabonye n'amaso yanje nibyo mbahaye. Umuhungu wa Geras Ndabirabe nagumye ndamukurikirana, aho yaja gutelefona hose narakurikira nkumva ibyo avuga. Narababajwe cane n'agasuzuguro n'ubwibone namwumvana. Ahamagara abapolisi wamengo niwe abagaba, amategeko y'ubarabara wamengo niwe ayajejwe. Yarumva ko ashoboye gutegeka ibyo ashatse mu gihugu. Igitangaje ni ingene abapolisi bacungera se nabo babyakira uko nyine, bagashika bashira mu ngiro ibyo abana b'abategetsi bavuga. Abapolisi bajejwe umutekano wa se ntabwo bajejwe uruja n'uruza mw'ibarabara. Ibyo bakoze bakwiriye kubihanirwa, si ububasha bwabo. Narigeze kubona muhanura umuhungu wa General Geras Ndirakobuca, narigeze kubona muhanura umuhungu wa Gervais Ndirakobuca akiri umushikiranganji wa mbere. Mwaravuze ingene uyu muhungu yari ageze aho aja gukubita abanyagihugu mu isoko ibukinanyana, kandi kuva mubivuze ntabyo twasubiriye kumva. Kera mwarigeze guhanura umukobwa wa General Bunyoni, we yagiye kukubitahura bihindutse akaba ari mwebwe mutabariza se. Raba muhanure n'uyu muhungu wa Geras Ndabirabe, ibyoje nta numwe abizi. Uyu munsi se ni igihangange gifise igipyo c'abapolisi bamucungera, ariko abo bapolisi ejo bashobora kutumwa kuboha se wa muhungu agatangara. Umwana niyige guca bugufi, amenye abo banyagihugu akengera ko aribo bahemba se, ko aribo bagura ibyo bitoro yirirwa aronona, ko aribo bamuguraburira kandi bamwambika. Bene abo bana iyo batabwiwe ukuri hakiri kare, mu nyuma baruhira gutangara nabi cane. Mu gihe hariko haraba impari niho wa muhungu yari yazananye na mwene Ndabirabe twumvise atubwira ngo urya muramuzi, urya ni umuhungu w'umwubahwa Geras Ndabirabe, ni umwana w'umuhererezi. Aha boza mwese bobayora. Bene si Geras Ndabirabe ahambaye, oya umunyagihugu yamugize icari niwe ahambaye. Umunsi umunyagihugu yisubiye ko muzotangara, musange mutari muzi umunyagihugu icarico. Ibi ni ibibazo bikomeye cane kandi biteye ikibazo gikomeye cane, byababaje abatari bakeya, aho benshi bemeza ko ibyakozwe n'uyu muhungu wa Ndabirabe biteye isoni, ndetse benshi bakemeza ko baba batarahawe uburere bwiza n'ababyeyi babo. Amakuru yacu tabandanirize ku makuru arabana n'umutekano, aho bitoroshe na gatoya muri CNDD-FDD,
aho hari amakuru avuga ko hari abajenerali bamaze kurakara ndetse bamaze gufata umwanzuro ukomeye cyane ko Ndayishimiye agomba gukurwa ku butegetsi uko byagenda kose. Aya makuru akaba yemezwa n'abakora ku kirimba c'umukuru w'igihugu, ndetse akaba aribyo biriko biratuma Perezida Evariste Ndayishimiye atanga itegeko ryo kuboha bamwe mu bajenerali ndetse n'abakoroneri bamaze igihe bakomeye ku butegetsi bwa CNDD-FDD.